Kurindira biba ikimenyetso c'ubukerebutsi, baravuga ngo iyo bishingiye canke iyo gushingiye ku bwenge canke navuga ngo ku kwiyumvira neza ku ma decision canke ku ngingo umuntu agenda afata mu buzima bwiwe, hamwe no kwihangana patience umuntu yamana mu buzima bwiwe canke mu vyo bariko arabamwo canke mu vyo bariko agenda akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe rero akabejerewe Ingabimana Honorine muri kumwe, wabonye ikiganiro ntiwirengagize kugira j'aime, ntiwirengagize kugira commentaire, partage no kuri twagira subscribe bikore kugira ngo uzodukurikirana canke uzokurikirana imbonesha kure no reportage no haba vyoroshe bitarinze kukugora. Alors uno musi tugiye kurabira kuri sujet canke kuri débat ivuga ngo kurindira ikimenyetso c'ubunebwe canke c'ubukerebutsi. Donc ni ryari kurindira biba ubunebwe canke ni ryari kurindira biba nk'ikimenyetso c'ubukerebutsi umuntu bivanye n'ibihe umuntu aba ariko arabamwo mu buzima bwe canke bivanye n'ivyo umuntu agenda arabamwo mu buzima bwiwe bwa misi yose. Alors turahera kuri iki kivuga ngo le fait que amaze igihe kinini arindiriye canke arindiriye peut-être ibintu kanaka canke bavuga ngo ibintu bitandukanye ko abantu turindira ibintu bitandukanye, hari igihe ugera muri phase yo kurindira peut-être mais ibintu bitandukanye uba uriko urarondera canke uriko urakora mu buzima bwawe, je ne sais pas, wewe urabizi uriko urankurikirana. So ni igihe rero iyo kurindira bibaye umwanya muremure bikubera ikimenyetso c'ubukerebutsi canke bikubera ikimenyetso c'ubunebwe. Kuri point ikimenyetso c'ubukerebutsi ni ryari umenya ko ati uku kurindira kwanje peut-être ndiko ndarindira ariko sinebwe sinicaye ariko hari ikintu kanaka ndiko ndarindira. Hari abantu benshi babonye umuntu amaze igihe kanaka peut-être ugasanga umuntu yarakuganira ibintu vyiwe canke waramuganirije ibintu vyawe, mbwa le fait que ubirindiriye igihe kinini wamuganirije peut-être projet yawe igihe kinini, haraheze umwaka, haraheze igihe kinini ubimubwiye canke waramuganirije ibintu uriko urabamwo canke decision wifuza gufata, mbwa ugasanga haheze igihe kinini ivyo wamubwiye canke ivyo wibwiye kushaka gukora utarabishikako. So niryo rero biba ravuga ngo ubukerebutsi du genre biba ikimenyetso c'ukwerekana ko ivyo urindiriye ubirindiranye impamvu kanaka nziza nzima. Ni mu gihe navuga ngo iyo uriko urategura ikintu kanaka, par exemple urafise projet, urafise ikintu kanaka ugomba gukora canke urafise ikintu kanaka wifuza gushikako mu buzima bwawe, so urarindiriye. Ni mu gihe rero biba ikimenyetso c'ubukerebutsi mu gihe ubirindiranye ubwenge, mu gihe ubirindiranye novuga ngo kwihangana, kubera ko hari igihe uno musi ushaka ikintu mugabe ico kintu washaka ntikize mu mwanya wifuza ko kiberako, canke ugasanga c'est vrai uragishaka mugabo c'est pas le bon moment yuko gishika mu buzima bwawe, canke ugasanga tufate nk'akarorero urafise projet kanaka wifuza gukora, wati jewe uyu mwaka hariho nk'abantu 2026 itanguye bateguye calendrier yabo baravuga ati jewe nifuza kuzokora ibi nibi nibi, nifuza ko umwaka uzorangira uzi gukora ibi nibi maze gushika kuri ibi nibi, canke nifuza ko le mois de décembre nzoba maze gushika kuri ibi canke nifuza ko du genre nyene bijyanye umaze gutegura canke bijya twama dutegura. So ugasanga ivyo bintu c'est vrai urabiteguye mugabo nubwo bishaka canke nubwo bikeneye ubona exactement mbega bizogenda gute, mbega bizoshoboka gute canke mbega bizoza gute. Le fait ko urabishaka mugabo nturi kurabona ingene bizoza ukacura muri wa mwanya wo kurindira, mugabo ukarindira uvuga nti sidiko ndabona iyo bizoba canke simbona mwaye bizoziramwo, ariko jewe de ma part ndiko ndagerageza gushikamo nk'akarorero urafise projet uri kurategura, mugabo iyo projet nta buryo bukwiye ufise ubwo kuyitangura canke nta moyen canke nta bumenyi bukwiye ufise canke nta experience bukwiye ufise, mugabo muri wewe urafise rêve yuko wokora projet igihe runaka. So mu kurindira rero qu'est-ce que tu fais? Mu kurindira uriga. Hari igihe usanga iyo projet ushaka gukora atabumenyi bukwiye uyifiseko, mu kurindira ko iyo projet uyigerako, mu kurindira ko iyo projet uyitangura, qu'est-ce que tu fais? Uriga, uragira ama recherche, urabaza abantu kanaka ubona yuko batembere muri iyo projet bakabigufashamwo, urabaza impanuro kanaka, urarondera ubumenyi kuri ivyo bintu kugira ngo igihe wabitanguye uzobitangure ufise ubumenyi canke uzobitangure ufise ikintu kanaka warondeye, ufise ikintu kanaka ati nzoja muri bintu nuzuye, ntari wa muntu atari stable, kuko hari abantu batangura ibintu ugasanga c'est vrai ivyo bintu yabitanguye mugabo ntari sûr. Rero nkuko kurindira ugasanga uri kuriyubaka, uri kurarondera ko uzobitangura uri sûr. Rero niho novuga ko kiba ari ikimenyetso c'ubukerebutsi canke
kurindira kwawe ntikuba ari kurindira kuvuye ku bunebwe no, ariko aba ari kurindira peut-être ikintu ufise igihe kanaka ushaka gutangura ibintu vyawe, ariko mwuko kurindira kw'ico gihe kigera hari ivyo nawe uriko urakora, hari ivyo uriko urategura, hari ivyo uriko urarondera, hari abantu kanaka uriko uriyegereza bazogufasha, hari main d'œuvre kanaka ushaka muzokorana uriko urarondera. Nuko natanze akarero ka projet, ariko uno musi mu buzima busanzwe hariho ibintu usanga tugenda dukora canke tubamwo des décisions usanga dufata mu buzima bwacu kubera ko tutafashe umwanya mwiza wo kwiyumvira neza kuri décision, est-ce que irakwiriye, est-ce que birakenewe ko ndayikora, ugaza kubera ko ntiwige tufata umwanya wo kurindira ngo wihe umwanya wo kwisuzuma, wihe umwanya wo kuraba ko ivyo bintu ugomba gukora canke ugomba kujamwo bikwiriye, basanga urihuse ufashe ingingo gihuti ufashe ingingo n'ingoga ivyo bintu rero ugenda kubirealiza ryari, ugenda kubirealiza après waramaze gushika muri vya bindi, ugasanga nturi kurabibamwo neza, nta munezero bifisemwo peut-être, ugasanga uri muri mu maregret menshi. Iyo menya nkafata umwanya wo kwiyumvira, iyo menya nkarindira peut-être c'était pas le bon moment, iyo menya nkarindira le bon moment w'ibi bintu, simba muri ibintu nisanzemo, simba ngeze ahandi canke simba ndiko ndisanga muri ibintu, simba ndiko ndarira, simba ndiko ndiganyira abantu baba baramvuye ko, simba merewe nabi mu buzima bwanje. Iyo menya rero novuga ko kurindira iyo bifadikanije no kwiyumvira neza no gufata ingingo zibereye no kurondera n'ubumenyi bivanye n'icyo ushaka gushikako, biraba ikimenyetso canke baravuga ngo biba bihurikiye muri iki muco nita patience, kwihangana. Rero benshi birabagora kurindira kubera ko nta patience bagira, ntibihangana, ibintu babijamwo ata patience, barahuruduka mu bisanzwe. Rero iyo umuntu ahurudutse nawe kenshi usanga imbere hatamubereye heza. Alors niryo rero kandi kurindira kwerekana ko kwabaye umunebwe canke kurindira je kuvuga ko kurindira bishobora kuba ikimenyetso c'ubukerebutsi canke ikimenyetso cyo gufata ingingo nziza mu buzima bwawe. Ariko rero hari igihe kurindira bituberamwo, novuga ngo bitubera intambamyi, bituzaniramwo ubunebwe, ugasanga n'umuntu yamafise ubwoba bwo gutangura ikintu kanaka, yamavuga nti ntiharagera, reka nzobikora ejo, reka ndindire peut-être mu minsi iri imbere, gusa umwanya mwiza. Kandi ugasanga c'est vrai uwo mwanya nyine niwo mwanya mwiza wo kubikoramo, niwo mwanya mwiza wo gutangura, niwo mwanya mwiza wo gukora vya bindi vyose. Ugasanga kwera ubunebwe, reka ndindire gato, cyangwa ugasanga kurindira bikubereye ubunebwe mu gihe uriko uravuga ati reka nihoze bino, ugasanga ni ibintu wagomba ukore ngo reka mbanze ndavyihoze reka mbanze ndavyihoze, ntibikenewe ngo je mbona bidakenewe, mbona umenga ntibiryoshe muri uyu mwanya, mbona umenga ngo ntivyorehisa muri uyu mwanya, ugasanga uri muri mbona umenga alors kandi wari umwanya mwiza wo gukora, wari umwanya mwiza wo guhaguruka, wari umwanya mwiza wo kurealiza ico nyene ushoboye, wari umwanya mwiza wo gushira habona iyo projet yawe, wari umwanya mwiza wo gushira habona iyo tano yawe abantu barindiranirije, peut-être abantu batazi mugabo wowe nyene urazi ko muri wewe iki kintu rero nagikora, peut-être kizogira abo gifasha, kizogira abo gishikanye hano kanaka, kizogira abo gifashije. Mugabo kwera le fait que ubwoba, ubunebwe, kutigirira confiance en soi, kutumva ko wewe hari ico ukora ugati reka ndindire, ndabona umengo no musi abantu ntibari prête, reka ndindire mu mezi 6 abantu bazoba bavyumvishijemwo, abantu bazoba bavyiteguriye, alors que uyu mwanya nyene abantu bazoba prêt ariko wewe wabaye prêt d'abord, abantu bazoshaka gushigikira mu gihe washatse, nuvuga ngo nawe kwishigikira. So turabe dusuzume ko kurindira kwacu swat kuriko kuratuzanira ibintu vyiza, kuriko kuradutegura ejo hacu heza, canke turabe ko kurindira kwacu no munsi kutariko kuradusubiza inyuma, kutariko turatuma tuhata ama opportunité, kutariko turatuma no munsi twizimya twebwe ubwacu, kutariko kuratuma no munsi twebwe tudatera imbere mu buzima bwacu twama turi hahandi nyene. So nahaweho gusuzuma, nahaweho kuraba ufise ibintu uriko urakora, ufise ibintu wateguye mu buzima bwawe, mugabo na patience ufise canke kurindira kwawe kuriko kurakujana mu bunebwe, canke peut-être nahaweho kwisuzuma kugira ngo wirabe uruhande uhagazemo, wirabe situation urimo, hanyuma wikosore. So
ndiko ndarangiza ikiganiro canke ikiyago c'uno musi numva nobwira umuntu wese turakwiye kwama twisuzuma mu buzima bwacu. Eske kurindira kwacu uno musi kuriko kutuzanira iki mu buzima bwacu? Eske uyu mwanya ndiko ndarindira si bunebwe? Ejo sinzokwiretrouva babandi twakoranye, babandi twakoranye, babandi dufitanye ibintu kanaka barateye imbere bageze kure, ariko jewe nagumye ngira ubwoba, nagumye ndabirapporta ejo mu nyuma, ejo ugasanga naho ndishikana canke uno musi ko ndindira ibintu kanaka. Eske sindiko ndafata ingingo nza mu buzima bwanje bimaze kunzanira iki mu buzima bwanje? Hanyuma wisuzume, wirabe, urabe igice uhagazemo. Nyimba uhagaze mu gice kibi uveyo, nyimba uhagaze mu gice ciza ubandanirize aho nyene. So munyemerere nshimire umuntu wese akurikiranye kino kiyago c'uno musi. Munyemerere nshimire wewe wumvise kandi ugiye guhinduka, wowe ugiye kwisuzuma, wirabe, hanyuma uhindure ubuzima uri kurabamwo, uhindure ivyiyumviro, uhindure imibereho yawe, uhindure kubona ibintu kugira ngo nawe ushobore kwiteza imbere. Numva nobivurize rero kubandanya mugubwa neza, muranirwa mu banyu no mu vyanyu, nawe utaha.